zabaye mwarabanye ukwezi k'umunani ko rakina mbega kuno mazina ashaka kuri 5 Nicolas Pepe Nico Williams Kylian Mbappe Lamine Yamal na Pepe Mira nuwaye mukinyi mubona ku bwanyu abere kano gashimwe k'umukinyi yigene neza kuruta abandi bakinyi mwiga rya Liga ukwezi k'umunani batanu Nicolas Pepe Nicolas Williams Kylian Mbappe Lamine Yamal witwa Perimira. Abo bakinyi bose novuga yuko bivanye n'imigwi yabo basanzwe banakiniramo uno musi ugejeje kuraba muri Liga table isomye kwa ukugukurikira uzosanga mu Rwanda Real Madrid muri iyo nyene Real Madrid uzosanga mu kintuza ugusangaho nk'umukandida a president mu bakimba bazotwogwamo umukinyi mwiza uzosanga ari Kylian Mbappe roti aho ni mu gihe kandi mu gukurikira uzosanga ari Atletico Bilbao umukandida tuza tugasanga uzosanga ari Nico Williams mu gukurikira ndavuga ati Villarreal tuza tukahasanga uno Nicolas Pepe Munya Cote d'Ivoire. Mu gukandi kurikira ni FC Barcelona tukaza tukasangaho Lamine Yamal. Riko uranyuma. Ivyo byose novuga yuko biri mu bintu bisa n'ukuntu mukinyi bashobora kumuha agashimwe. Burya n'umugwi w'ahantu hagaze canke n'amanota ufise ivyo biri mu bintu bagaruka bakabikontako. N'ukuntu we ku giti ciwe yanitwaye. Kuko no musi nto kwitwa ko umukinyi novuga ufise ibitsindo vyinshi muri La Liga. Ivyo kanatsindo shobora kuba waritwaye neza ariko ugasanga umugwi wawe ufata ikibanza cha 15 canke cha 16 hariye urumva biba bigoye kuca imbere y'abakina Mbappe roti usumba ibitsindo bibiri canke kimwe ariko ugasanga bari mu kibanza ca mbere kuranyumva ariko kandi tongeye tugaruke ku bitsindo byano bakinyi usanga bafise uno Nicolas Pepe afise ibitsindo bigera kuri bibiri hariya mu nkino zigera kuri 3 bakinye ndetse na assist igera kuri 1 kuvuga ngo byose biteranije ni ibintu bishika kuri ibintu yafashije mu bitsindo bigira kuri bitatu ibitsindo bigira kuri 1 Kylian Mbappe roti nawe nyine umengo hari afise ibitsindo bigira kuri bitatu muri La Liga nimba nihenze Patrick Mbappe afise ibitsindo bigira kuri bitatu ubundi Lamine Yamal nawe nyine araza gusanga Lamine Yamal afise ibitsindo bibiri Lamine Yamal afise ibitsindo bibiri na assist Mbappe n'ibitsindo bitatu Mbappe n'ibitsindo bitatu uriko urumva Nico Williams nawe nyine hari afise ibitsindo bingahe Nico Williams afise bitatu nawe nyine umenga uriko uranyumva abo bose uzosanga rero bafise ukuntu babangabanganya ku bitsindo udafise ibitsindo bibiri uriko urumva basi muri assist ndetse n'ibitsindo byose ugiye ukabikombina uzosanga bose bakwiza uruhara mu bitsindo bigera kuri bitatu Lamine Yamal ibitsindo bibiri na assist imwe urumva ko ari uruhara mu bitsindo bigera kuri bitatu Kylian Mbappe roti ibitsindo bitatu Nico Williams nawe nyine uko nyene Nicolas Pepe nawe nyine uko nyene ariko tugasete kandi tukaraba kuri performance yo mukinyi umwe nico umugwi washitseko aho je ku bwanje ndagaruka nkasanga aho mengo abakinyi bonyene bagera kuri babiri mba numva yuko aribo basigaye mu ihangana kugira ngo bashobore kuza gutwara kano gashimwe ko umukinyi yigenje neza mu kwezi k'umunani ndaharura muri Kylian Mbappe roti ndetse na Lamine Yamal mvanga bakeba kipe ya FC nibo mbonamwo umwe azotegeza kuza gutahukana agashimwe aba ba Nico Williams kubera ko babifashijwemo n'imigwi yabo uno musi umvise La Liga umva Real Madrid na FC Barcelona iyo migwi yose igera kuri ibiri rero ni imwe mu migwi kuze kubinafasha abakinyi kugira bashike kudushimwe twabo personnel bategeza gushikamo uno musi urumva Robert Lewandowski akubwira ati ego n'umukinyi mwiza Bayern ndabikora ariko kugira numve ko noshika muri babakinyi bafise amahirwe gutahukana agashimwe ka Ballon d'Or numva yuko no bifashwamwe no kumva yuko no bagiye muri FC Barcelona canke muri Real Madrid Mbappe arakora visa muri Paris Saint-Germain kitwara neza mu Faransa ariko kumva yuko ati kugira shike ku gashimwe ka Ballon d'Or yumva yuko yo bifashwamwe no kumva yuko yoza mu mugwa Real Madrid remba numva iyo migwi rero ni ya migwi ifisemo uruhara ku bakinyi babo kugira bashobore kushika kudushimwe twabo bariko barahiganirwa banumva rero n'ubu nyene ndacagaruka kuri babakinyi babiri bari muri ya migwi nyene igera kuri ibiri Real Madrid na FC Barcelona abonani Kylian Mbappe roti na Lamine Yamal aho niho tuza kurondera agashimwe k'umukinyi yigenje neza mu kwezi k'umunani je mu kwezi kwa munani novuga ngo ni no kwezi kwa mbere ko novuga ngo kwa championnat ya La Liga no kwezi gukomeye cyane gose no kwezi kwabonetsemo ibintu bigiye bitandukanye canke se no kwezi kwabonetsemo n'inkino kanatsinda zinakomakomeye cyane ku migwi myinshi cyane gose nivyo abakinyi benshi bitwaye neza par exemple nk'umugabo witwa Nico Williams turamwibuka kuri match ya mbere ya Atletico Bilbao batsinda equipe ya FC Sevilla ibisero bigira kuri 3-2 uno mugabo yatsinze igitsinda atanga na assist zigira kuri 2 n'umwe mu bakinyi wanashima babonetse nka beza kanatsinda bano mukinyi wa mbere mwiza muri La Liga yarose amanota menshi kurusha abandi bose imbere ya Lamine Yamal yari yarose 9 n'ibice umenga 4 Yamal yarose 9 n'ibice kimwe navuga ko manota bari bahawe muri runo rukino
ku munsi wa mbere nimwe mu bakinyi bitwaye neza cyane gose vyamwemereye ukanatsinda nibazo ko ari nimwe muri performance zamwemereye kwinjira muri runo rutonde ariko mugabo match zakurikiye match batsinze igitsindo kimwe ku busa Rayon Vallecano n'umugabo bamusoye ku munota 88 yitwaye neza cyane gose mugabo yari yagerageje match bakinye batsinda equipe ya Real Betis ibitsindo biri kuri kimwe navyo nyene ni ibintu navuga ngo yarakinye anitwara buke neza nyene byo mu bandi mugabo ugerageje no kuraba uyu mugabo yitwa Nico Williams ni nyuma yuko banariye n'ikarata itukura muri Athletic Bilbao kanatsinda si umukinyi wa mbere cyangwa wa kabiri yose yitwaye neza kurusha abandi mugabo no mu bakinyi bitwaye neza mu rukino ni kuvuga ari hagati na hagati nimwe mu bakinyi bitwaye neza cinza ku mukinyi yitwa Nicolas Pepe wa equipe ya Villarreal akakanye niyo equipe ya mbere muri Laliga ifise ibitsindo byinshi sivyo sivyo none nivyo equipe yandi ya Villarreal eske uyu mugabo afise uruhara rumeze gute muri zino nsinzi zuno mugwi wa Villarreal eske kubera ko jikinu cya mbere ndiko ndagerageza kuraba no kuraba eske nimba ndamwisa umukinyi mwiza afise uruhara rungana gute mu nsinzi za ekipe yiwe umugabo yitwa Nicolas Pepe asanzwe akinira ekipe ya Villarreal hari ekipe yo kugeza kano kanya ni ekipe navuga ngo niyo ya mbere muri Liga ku rutonde Villarreal aya ku rutonde mengo hari Real Madrid Villarreal hari yengera urutonde rwa Liga ndabera nyene urutonde kugira ngo ntumuntu ntabeshe Laliga ku rutonde mu gwa mbere ni Real Madrid ni Real Madrid yeah Villarreal ifise amanota 7 Villarreal bafise amanota 7 mu gihe Real Madrid bafise 9 agakurikirwa na Atletico Bilbao 9 kana ngo baranganije match yeah match ya mbere equipe ya Villarreal yakinye umugabo yitwa Nicolas Pepe ari mu kwezi kwa 8 uno mwaka bakinye na equipe ya Real Oviedo Nicolas Pepe yatanze assist batsinda ibisindo biri kumwe yeah equipe je Real Oviedo ntera ubwoba ntinya cyane gose muri kino gihe apfa gufata nka equipe anegrige match igira kabiri uno mugabo yatsinze igitsinda batsinda equipe ya Girona ibisindo bitanu turaharura igitsindo cha assist mu bitsindo bibiri igitsinda yarose amanota 7 n'ibice 9 match ya mbere yarose amanota 7 hanyuma match igira gatatu match ya mbere burya Nicolas Pepe yabaye mu bakinyi novuga ngo 11 baranze umunsi match ya kabiri yarose amanota 7 asize igitsinda match igira gatatu yasohotse igitsindo mu bitsindo bitanu yasohotse ku minota 63 umukinyi wa hagati aca aronka amanota 7 n'ibice 9 ugerageje kuraba mu kibuga mu bakinyi bariyo cyangwa se mu bakinyi bariko barafasha equipe ya Villarreal uza gusanga muri urukino rwa Girona abakinyi bamurushije amanota ku ruhande rwa Villarreal n'umukinyi umwe yitwa Etia Eyong aya sumwe gusa murantunga sumwe no bambeshe nabakinyi bashika kuri 4 ku rukino bakinye na Girona bashika kuri 4 kubera ko ari umusatirizi yitwa Eta Eyong hari umugabo yitwa Buchanan hari umugabo yitwa Muri mu defenseur akina ku ruhande buryo n'umukinyi yitwa Sergi Cardona akina ku ruhande rw'ibubamfu abakinyi bamurushije amanota umugabo yitwa Nicolas Pepe mugabo nawe numwe mu bakinyi batanu barose amanota menshi tukace tuza kuri match igira gatatu match igira gatatu y'umugabo yitwa Nicolas Pepe yatsinze igitsindo banganya na equipe ya Celta Vigo nukuvuga buri match yose Nicolas Pepe yakinye yatsinze igitsindo cyangwa atanga assist hanyuma ucuja ku mukinyi yitwa Kylian Mbappe nawe turavyibuka yuko match iruka atanga igitsindo yatsinze turavyibuka kandi ko na impact yiwe mu kibuga itabonetse nka nyinshi kubera ko nivyo yaratsinze ibitsindo bigera kuri 2 byose baravyanga yaratsinze ibitsindo 2 muri match ya mbere oya match ya mbere yatsinze kimwe bahura na Osasuna match ya kabiri atsinda ibitsindo 2 mu gihe batsinze 3 ku busa Real Oviedo match ya gatatu Mbappe nta gitsindo yaronse kandi kanatsinda ugerageje kuraba impact y'ibitsindo byabonetse mu kibuga nta impact Mbappe yabonetse ni ibitsindo nyene Real Madrid barose ko nyene Vinicius Junior akaronga igitsindo ko hanyuma Mbappe aratsinda ibitsindo birankwa mugabo sesa jewe rero ubunda mushira inyuma ya Nicolas Pepe ndetse none mukinyi Lamine Yamal nawe nyene ndamushira inyuma ya Nicolas Pepe ariko Patrick ntaguciriyemwo kuri Mbappe nyene urukino rwa mbere bahura na Osasuna
Real Madrid yaronse amanota 3 bayakuye ku gisindo kimwe conyene baronse bagifashwe na Mbappe hari kuri penalty sawa uri kurumva urukino rwa kabiri Real Madrid baza gutsinda Real Oviedo bayisanze muhira ibitsindo bigera kuri 3 byabaye 3 kubusa kuri 2 byatsinzwe na Kylian Mbappe rodi ibitsindo 3 mu nkino zibiri urukino rwa gatatu nyine nubwo ata impact nini ya Mbappe twabonye Mbappe azakaronka ibitsindo 2 bikankwa na VAR assist uri kurumva ariko none Mbappe urumva ko umushiri nyuma ya Nicolas Pepe cyane asampuru wikunze erega bamaze gukina inkino zitatu hose n'inkino zitatu ubwo nyuma izina la je nakubwiye je nta mukinyi nora nka meilleur joueur wa ntuzenya nisunze match imwe nimba ari match imwe ndiko ndanariza nza kuzana Nicolas uyu Nico Williams uyu yarose amanota 9 n'ibice gutyo uyu mukinyi yitwa Buchanane wa Villarreal yarose amanota 10 ku 10 muri match bakinye na iyi match ya nyuma bakinye na hajya menganina iyi match ya nyuma bakinye na Kona Girona n'izindi match yagiye itwara neza rero jewe iyo ndiko ndaraba impact z'umukinyi mu kibuga zari zihe mu match zose nivyo ni sinvuze ngo Mbappe ngo umukinyi mubi no kandi kanatsi yanitwaye neza nk'iyi match ya Real Oviedo yari umukinyi mwiza match ya Osasuna yari umukinyi ariko aritanga mu kibuga bikubibona ariko tugaruke kandi hanyuma kandi Chanza linde yamanze meza hanyuma ibyo tugaruka ko turaza kubigarukako Chanza ku bandi bakinyi umukinyi twa Lamine Yamal Lamine Yamal nivyo je ku bwanje afise nawe nyine performance nziza mugabo impact yiwe ntayo ndabona kugeza kakanya murantunga nayo ndabona nta impact ya Yamal ndabona mu kibuga afise ibitsindo 2 na assist 2 nivyo ni sawa afise baro bimuvugira vraiment vyiza kabisa mugabo impact mu kibuga iyo umuravye match yo uri kurayanaliza ukaraba eske impact mu kibuga imeze gute nivyo no kurande rwa FC Barcelona nabo nyene se equipe ifise no vuga ngo ibintu biteye ubwoba cyane mu kibuga bariko barerekana ku mande zose uretse umunyezamu ariko ari arafasha ukaraba imbe mu satirize ego ni pole mugabo impact ya Lamine Yamal harantu cifuza wanashima kumubona kubera ko nariko ndabona ko hashitse ariko impact iyo watsinze ibitsindo ugatanga na pazi zive iyo impact niba yamaze kubiboneka bwana na Patrick oya umukinyi kanaka asinze igitsindo akaba ari igitsindo kimwe equipe kanaka yari yakibuze ubwo ntaba yafashije equipe nyine uba wayifashije nyine uba wayifashije kandi ni vyiza nico gituma niyo mbaje ngo muri Barcelona noshobora kukuzana ngo Lamine Yamal nyine ari mukinyi bitwaye neza niyo mpamvu rimwe na rimwe tubona abakinyi batsinze mugabo ugaca usanga Pedri Gonzalez ni watowe nka mu match kubera ko niwe gize impact nini kuruta uwundi hanyuma kandi aba bakinyi bose bafise ubushimwe bw'aba homme du match ari Lamine Yamal ari Nicolas Pepe ndetse n'uno mugabo yitwa uyu mukinyi Williams hanyuma kandi sino kwirengagiza no musore wa Getafe agize izina yitwa akunda kunjana ukuntu umuhungu uyu muhungu wa Getafe zikwizina rya yore bari nagoye kuntu binyibutse gatonye izina ryo no muhungu wa Mira Mira je namuravye match zibiri vraiment sinovuga ngo no sinobesha ngo hari ibintu byinshi namuravye ko Mira namuravye match zibiri namuravye novuga ngo ku match imwe bakinye ibaruka gukina bakinye na equipe ya Valence batsindwa novuga ngo ibitsindo bigera kuri 3 byose ku busa iyi match kabisa niyo match novuga ngo Mira namuravyemwo Mira match bakinye na equipe ya Valence akina hagati mu kibuga nk'umu nimero novuga ngo 6 mayiwe nini sinobesha Mira sinobesha nta impact nini yiwe kanatsinda na equipe yiwatsinzwe ibisindo 3 Mira nta kintu ndamuvuga ko gikomeye murantu suko novuga ngo ndamukengere kubera ko ngari muri equipe ntonya yitwa Getafe oya je sinamuravye vraiment nta bintu byinshi ndamuvuga ko bw'abano bandi bakinyi bose narabaravye mamace bagiye barakina jewe ko bwanje ngerageje kunyarutsa nkavuga ngo ninde mukinyi ku bwanje yaranze kuno kwezi n'umugabo yitwa Nicolas Pepe hanyuma ugira kabiri ni Mbappe ugira gatatu ni Yamal wa kane ni Nico wa gatanu ni Mira je ku bwanje mugabo Mira sindamuvuze ko cyane kubera nta match nyinshi namura uwa mbere je ku bwanje Lamine Yamal witwa Nicolas Pepe wa kabiri ni Kylian Mbappe uwa gatatu ni Lamine Yamal wa kane ni Nico uwa gatanu ni Mira Yusone nawe ugende udomako n'abari YouTube n'abari Facebook mutubwire nuwa mukinya abere agashimwe ku kwezi k'umunani uko mwese mwaravyiganwa mwandika ubutumwa tudako tubucama nawe ubona Ninde Nicolas Pepe ubwa mbere Nicolas Pepe n'umukinyi hagati mu kibuga
umukinnyi wo hagati mu kubuga atandukanye n'abatwita ngo nabasatirizi ndavuga bano baramine Yamal abakirana Mbappe roti basi uyu Pepe arakina hagati mu kibuga cagakina mu busatiri basi ameze n'umuheri yarabukina ndamuzi muri Arsenal bashaka kumukisha nk'umuwinga nk'umuri Arsenal ndamuzi akina nk'umuwinga no muri Nice ariko no muse muri Villarreal hari ukuntu bakunze kuba banamuhengeka hagati sometimes kubera burya muri Villarreal hari ukuntu bakina ibintu byabo umenga bagomba kuzibira cyane ekipe ariko barahura nazo hanyuma bagaca barondera ukuntu bagusatira nyine vyihuse n'inguvu nyinshi rero uyu mukinyi bakunze kumukinisha nka hiturufu no kuvuga wa mukinyi abazi neza ngo Jesse ndi kuri 9 cyangwa isi ndi kuri 10 ahubwo ndi umukinyi ariko arafasha kugira ngo ekipe itsi no kuvuga ari hagati ndagaruka ari mu busati niyo mpamvu keshi zosanga iyo umupira ubonye unyarutse ugiye kurabaza gusanga ni Nicolas Pepe ukoze eko Nicolas Pepe muri Villarreal urukino rwa mbere mu nkino ziga kuri 3 hariya muri Laliga bahura n'umugo wa Real Oviedo batsinda 2 Nicolas Pepe atanga assist n'izindi zibiri zakurikiye yatsinze ibitsinda atahukana amanota ndwi ku rukino rwa kabiri bahura Girona batsinda ibitsindo 5 baziko batsinda n'umugo wa Girona atsinda igitsindo kimwe atahukana amanota ndwi n'ibice 9 ku rukino rwa Villarreal bahura na Celta Vigo barananganyije yaratsinze igitsindo bivuze gute rero ku rukino batsinda ibitsindo bigera kuri 5 ku busa yarose igitsindo ku rukino banganyije n'umugwi wa Villarreal banganyije n'umugwi wa Celta Vigo yashoboye kuronka ico gitsindo kimwe aronka n'amanota agera kuri 7 ayo n'amanota yiwe kino rwa mbere amanota 7 ugwa kabiri amanota 7 n'ugwa gatatu amanota 7 aho afise ibitsindo 2 na assist igera kuri 1 tugaruke ku mukinyi nawe Kylian Mbappe roti Mbappe mu nkino zitatu zo muri La Liga urukino rwa mbere batsinda Osasuna ni warose ico gitsindo kimwe naho nyene nivyo ugarutse ukaraba yagitsinze kuri penalty yagitsinze kuri penalty Mbappe yaronse amanota 8 yego rongo n'ibice bitondatu Mbappe bahura na Real Oviedo batsinze 3 mu Real Madrid 3 ku busa ku mugwa Real Oviedo Mbappe aza kuronka ibitsindo 2 aronka amanota agera kuri 8 Mbappe yarasohowe ku minota 87 aronka amanota 8 n'ibice 7 uri kurumva amanota ya Mbappe n'amanota ya Nicolas Pepe Mbappe ku rukino bakinye na Real Mallorca batsinze 2 kuri kimwe n'ivyo Mbappe na gitsindo yaronse ariko Mbappe yaronse ibitsindo bigera kuri 2 yarerekanye yuko yakinye yagombye gukina yagombye gutsinda ariko biza kwanka VAR assist baza kuvyanka ivyo bitsindo bigera kuri 2 byose Mbappe agiye kuronka ariko Mbappe kuri urwo rukino nyene yaronse amanota agera kuri 6 n'ibice 5 garukurabe ku bitsindo 3 Real Madrid yaronse imbere ya Real Oviedo ucongera ugaruke ku bitsindo 5 ndavuga Villarreal baronse uri kuranyumva uzosanga Nicolas Pepe nivyo yaronse mwico gitsindo amanota yaronse agera kuri 7 Mbappe ku bitsindo 3 yaronse ibitsindo 2 byose wenyene uri kuranyumva n'amatagira ku 8 n'ibice 7 atogwa nka midimant cyane Lamine Yamal muri FC Barcelona mu nkino zigera kuri 3 zose bakinye Lamine Yamal rukino rwa mbere muri La Liga bahura na Real Mallorca yaronse igitsindo na assist aronka amanota agera kuri 8 Lamine Yamal bahura na Levante batsinze 3 kuri 2 Lamine Yamal aronkamo assist imwe gusa aronka amanota agera kuri 6 n'ibice 7 Lamine Yamal bahura na Rayo Vallecano Lamine Yamal ni yaronse ico gitsindo ca penalty kandi kuri penalty wenyene yarondeye ubwiwe Lamine Yamal aronka amanota agera kuri 7 n'ibice bingahe 8 turaza ku mukinyi wa Atletico Bilbao ariwe Nico Williams mu nkino nawe nyene zigera kuri 3 yakinye muri La Liga Atletico Bilbao bashoboye guronka ibitsindo 3 kuri 2 bahura na Sevilla Nico Williams aronka ibitsindo bigera kuri 2 aronka amanota 8 n'ibice 5 Nico Williams ku rukino bahuye na Rayo Vallecano batsinze igitsindo kimwe ku busa Nico Williams asohoka ku minota 88 yaronse amanota 6 n'ibice 4 Nico Williams bahura na Real Betis batsinze ibitsindo bigera kuri 2 asohoka ku minota 85 Nico Williams yaronse amanota agera kuri 6 n'ibice 7 je kuri abakinyi bose nshoboye ko ariko natondeka nga uno wa Real Sociedad wembaye ndamwihoza namusize ku ruhande gato pembeni ngombe ngaruke kuri abakinyi novuga bari ku migwi novuga akomeye kenshi dukunze kubibona ari nayo igaruka igatogwa abakinyi baranze ndavuga ukwezi muhiganwa rya Laliga jewe muri aba bose nashoboye gutondeka mbona ubuze imbere yabo gusumba bose yoza nka Mbappe hamaga kurikira Lamine Yamal nanabonye n'ubutumwa bw'abakunzi novuga ngo bacu bananditse avuga ngo uwitwa Mazi Mediative ati Lamine Yamal karabagarika gafite ibiharuro vyiza Ibiharo ni vyiza reka ndabereka ikintu kimwe abantu bariko baravuga ibintu vy'ibiharo Mbappe aramugira wa kabiri ama witwa Anise nawe ati uwa mbere ni Mbappe birindu wayati
Kylian Mbappe afise ibiharuro vyiza gusa Yamal nawe ne ari hafi aho jewe ndakabona kuri Mbappe canke Yamal. reka ndakwereka abantu bavuga ngo kubiharuro Lamine Yamal amaze gufasha mu bitsindo bine sivyo Kylian Mbappe Lotine amaze gufasha mu bitsindo bitatu hari n'abandi bakinnyi bamaze gufasha muri izo bitsindo nk'umugabo witwa Adrian Riso hari n'abandi nka Babuchanano wa Villarreal nawe nyene amaze gufasha mu bitsindo bitatu ndakubwije ukuri saba bamaze gufasha muri bine bitatu Nicolas Pepe amaze gufasha nawe nyene mu bitsindo bitatu uciye uja kuri moyenne ukaraba eske bivanye n'iminota bahawe mu kibuga ninde mukinyi afise ibiharuro vyiza n'imiburiburi Nicolas Pepe abafise igitsindo kimwe n'ibice bigera kuri 17 byo gutsinda igitsindo mu rukino iki ni ikintu ca mbere Ndakumva. umugabo witwa Lamine Yamal afise igitsindo kimwe n'ibice 33 byo gutsinda igitsindo mu rukino bivanye n'ibitsinda afise bivanye n'umwanya yahawe mu gukina Lamine Yamal ari hejuru ya Pepe Kylian Mbappe afise igitsindo kimwe n'ibice ubusa gatanu byo gutsinda igitsindo muri buri rukino ugize amoyenne rero kujanye n'ibiharuro ntagira umuntu asubira kwibaza ko Mbappe yorusha ibiharuro no baranganya ibitsindo baranganya impact mu kibuga Abo naho ngende baza ko bacahaza izina ry'umugwi by'ibitsindo na assist umugwi nawe hari gishuza gusanga ari uri kuratanga rero ibi bintu uko duza cyane ukavuga ngo ukira rese nk'indi byo kumva ngo nkinira Real Madrid iyo mpuriye mu muri mu bushimwe n'abakinyi bakinira Villarreal iyo mpuriye mu bushimwe n'abakinyi bakinira Bilbao ncanze imbere niko bimeze oya ubu sinako bimeze gutyo nyine niko bimeze nk'ukuri ega n'ibindi birasa muri Ballon d'Or ngirango no kuri ibi birasa uzotanga usanze niko ari hasi niba tarenganya simbona n'umuntu numwe muri sindigo ndabiharira ko mugaje n'imbono yiwanje simbona n'umuntu numwe muri bano bakinyi yoza imbere ya Nicolas Pepe kubera ko Mbappe yagize impact mu zikomeye cyane mu nkino zibiri hanyuma urukino rumwe iyo impact turayibura Lamine Yamal yagize impact zikomeye cyane mu nkino zibiri hanyuma iyo impact mu rukino rumwe turayibura Nicolas Pepe yagize impact mu nkino zitatu na match banganije kimwe ku kindi ico gisindo niwe yakironse rero urwo rukino Mbappe mwagize ko atagize impact yarayigize gusa nubwo yashoye no kuronka ivyo bitsindo bikankwa na VAR kubera ko yari yaraririye Mbappe yarayigize yarayerekanye nyereka iyo impact yagize niyi amarata aba yararose no ya impact oya ndasavye impact Mbappe yagize kuri match ya nyuma niyi abantu baravye match impact Mbappe yagize niyi ikomeye kuburyo ushobora kumwita umukinyi yoba ashobora guhanganira agashimwe kuba umukinyi mwiza muri Laliga none umukinyi arase ubwo bushobozi bwo kuza kugwanira ivyo bitsindo uri kurumva kurondera intsinzi y'umugwi ego nivyo vyashitse yisanga mu offside uri kuranyumva hari reka gufatira ku gitsindo canke assist umwite yaratumye equipe ikina neza yaratumye equipe yorerwa mu vyikina canke se yaratumye equipe imira kunukunuku tureke ivyo bitsindo byo kuba ngo Nicolas Pepe canke nde eske Mbappe impact mu kibuga yagize apana ubango igitsindo canke assist kubera ko ushaka gutsinda ibitsindo bitatu muga impact mu kibuga ntiboneke iyo impact yabaye je nemeza meilleur joueur wa Real Madrid mu nkino zibiri za mbere yabaye Mbappe mugabo mu bakinyi beza ba Real Madrid mu rukino rwa nyuma rwa gatatu Mbappe ntari bakinira Real Vallecano ego mugabo meilleur joueur wa Villarreal ni Nicolas Pepe niwe yabaye plaisant imbere y'ababucana nabo nyine banganya ibitsindo mugabo meilleur joueur mu nkino zitatu za Villarreal zose hamwe usanga ari niko kandi meilleur joueur muri buri rukino Nicolas Pepe atigizwa kumusanga reje ku bwanje iyo ndiko ndaraba eske ninde mukinya bereye agashimwe sinkunze kwisunga ngo ni equipe ngo ikomeye kuruta ngo yindi ahubwo nkunze kuraba ibiharuro performance ziwe z'umukinyi ku giti ciwe zafashije equipe kugera ku vyo yageze ko zamufashije iki rero niyo mpamvu naciye mfata umugabo witwa Nicolas Pepe ndamuzana imbere ya Mbappe na Yamal kubera ko Yamal nubwo novuga ngo atakinye ibintu biteye ubwoba cyane mugabo yarafashije equipe gutsinda yatanze performance nziza kandi atsinda niwo mukinya afise ibiharo vyiza kuruta n'abandi hanyuma Mbappe yagize performance nziza ziteye ubwoba mu nkino zibiri kandi atsinda equipe yiwe ifasha gutsinda no kugera kure
mu nkino zigera kuri zibiri n'ubwo urukino rugira gatatu yabikoze mugabo bitageze ku rugero novuga ngo rushimishije. Hanyuma Nicolas Pepe yarabikoze kandi abikora ku nkino novuga ngo zigera kuri zitatu. Ndarindiriye nze ndabe ninde mukinyi bazotanga umukinyi yaranze ukwezi kwa Laliga. Hanyuma nze ndabe mbega niki bazoba bisunze mu kumutora. Nuko kabisa bimeze ariko mu ijambo rimwe atakura aba statistique kuko statistique zose yaba witwa Nicolas Jackson, yaba Nico Williams, yaba Mbappe, yaba witwa Lamine Yamal, abakinyi bose nuno mu wa Leva na Real Sociedad bose berekanye ubwo novuga ngo guye gwiza anya Erika Peremira nawe nyene afise ibitsindo bibiri kandi umukinyi wo hagati nimwe muyibagira. Ndakubwiye neza bwana. Ndakubwiye bwana Houston na Patrick anye Laliga turamaze ko twimenyera. Agashimwe kazotaha ku mukinyi yitwa umwe muri hagati yande Lamine Yamal, Kylian Mbappe n'uwitwa Nico Williams. Ahanye mbere wanashaka amahirwe menshi yagati yake. Je Nicolas Pepe bakanamugira no wakabiri. Jewe bari gifaru gusa. Patrick jewe Agashimwe tudace hirya nino je ndakabana muri Mbappe canke Yamal abo babiri. N'ababiri. Naniko Williams nta nombo namwe. Performance. No wanashaka tugende tuna agaciro abakunzi bacu banze ubutumwa bavuga kuri ico kintu ko turavuga. Witwa Kikino Sibacha ati wa mbere Mbappe ati turabakurikirana na mu bijongo inyamirambo mu cy'u Rwanda. Witwa Vesanda yubahati jewe ivyo mbona Kylian Mbappe yoba uwa mbere kuko naho woteranya amanota ya match zishaka kuri zitatu uwa mbere handi Lamine nawe nyene yarakoze. Witwa Birindu wayati batama biragoye ko Nicolas Pepe agatwara kuko biragoye guhangana Agashimwe ahantu hariho Mbappe na Yamal biragoye cyane. Ahantu umuntu uremerana cyane. Tugenda tunava kuri kyo kintu abamenyereza nabo umwe azohaganira Agashimwe n'uwitwa Xabi Alonso wa Madrid, Valverde wa Atletico Club, Mano Gonzalez wa Espanyol Barcelona. Buri bano kishe kuri batatu basore Xabi Alonso, Valverde na Mano Gonzalez n'uwa mukinyisha n'uwa mumenyereza abere Agashimwe muri Liga kwezi k'umunani Houston. Abamenyeza bomba numva vyoroshe kubera yuko kugira ushoye gutoga nk'umumenyeza yaranze ukwezi bivana performance umugwi wawe barakoze n'ukuntu ba waritwaye. Ono musi ndagaruka ku mugwi wa Real Madrid ni nawo ufata ikibanza ca mbere muri Laliga hariya. Nivyo bose bamaze gukina journée zigera kuri zitatu hariya muri Laliga ariko kandi umugwi wa mbere